Itunganywa ry'amafaranga nta ntambamyi nkuru tubona. Intambamyi ishobora kuba nuko bamwe bajejwe ibisata bashobora kutavyitwararika cane, nayo umwe wese yitwararitse mu gisata ajejwe ibikorwa bamuhaye kandi n'amategeko abigenga, mu bisanzwe nta ngorane nimwe ishobora kuba. Aho rero naho utazoba ariko aravyitwararika nkuko tuba tujejwe kugenda turakurikirana ku mwanya ku kwezi uko ayo mahera aheza agakoreshwa, tuzoheza tuje turamukebanura bibaye ngombwa dufate n'ingingo zishobora gutuma abantu baja ku murongo bagakora neza. Ibi bizofasha cane kuko nivyo turiko turatanga inyigisho ku bantu bajeje kuzoza bararaba bafasha ibindi bisata gutunganya amahera neza, bamwe twita les comptables publics mu gifaransa. Bariko bararonka inyigisho harya mu kigo ENA, bazozimara mu kwezi kose baje no gukorera mu bisata bitandukanye babandanya izo nyigisho mu buryo bwo gukora ibikorwa. Bazoca baza barafasha ubwo bushikiranganje bisata vyose gutunganya amahera bisunze amategeko asanzwe yarashizweho n'igihugu, kuko kenshi usanga bamwe batayatahura kubera atari bo barayakoze kandi bataguma bayakoresha umwanya wose, basanga byagoranye. Cyo gituma rero twabonye yuko nkuko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko tuzobarungikira abakozi 2 canke 3 bazoheza barabafasha muri ivyo bikorwa byose kugira bishobore kugenda neza. Nivyo nkuko mwabibonye duhejeje gukoresha inama abantu bose bagengwa no gukoresha amahera ya leta, yaba ayari mu bisata novuga mu bushikiranganje butandukanye, yaba abakoresha amahera avuye mu migambi ishikiwe n'abadufasha, yaba bari no mu bisata bisanzwe ndetse vyigenga mu gukoresha amahera. Rero byose nkuko musanzwe mubizi, twaratanguye umugambi mu 2022 ushira mu 2023 wo gukoresha amahera neza kandi azana umusaruro ku bene gihugu. Twariko rero tubandanya tubereka ingingo shasha zagiye zirafatwa muri uno mwaka tutanguye 2025 ushira mu 2026 dutanguye gukoresha amahera, ukuntu tuzoyarondera yose yakenewe ndetse n'ukuntu azoheza agakoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Hanini rero twababwiye yuko ubu vuba bwango kugira amahera ashobore kuboneka, abantu bakoresha amafagitire aciye mu tumashine ko ari ngombwa ico gikorwa gitegerezwa kuba uno mwaka, kanatsinda utwo tumashine turahari dukwiye kandi n'abakozi bo mu kigo OBR bariteguriye kubafasha kugira bashobore kubafasha kubukoresha. Ibindi byinshi twabonye nuko amahera yose yategekanijwe ava mu bisata bitandukanye tuzoshiraho inguvu kugira ashobore kuboneka. Ikindi ni kijanye n'ukuntu rero ayo mahera aba yabonetse duheza tukayakoresha neza kandi akazana umusaruro ku bene gihugu. Twabonye yuko uko vyahora biteba bizosaba yuko ibikorwa babikora n'ingoga na n'ingoga kugira koko babikore muri uno mwaka, ntihaze haraba amahera sigara tutarariha ababa bakoze ibikorwa. Rero twakibonye ko kizokorwa cyane. Ikindi nuko ubu tuzohora tubaha amahera ku bice uyashaka, atazoheza ngo aze araza mu bushikiranganje bujeje ubutunzi tubaha ku gikorwa tuzobaha igice kijanye n'ibikorwa byinshi, niba ari 5 canke 6 canke 7, hanyuma bagaheza bakazoza bazana batwereka uko babikoresheje, natwe tukaraba yuko uburyo bwakoze neza kandi bwakoze uko butegerezwa gukoreshwa. Utazoba yashoboye ubwo buryo kwerekana uko bwakoze ntazoronka
ikindi gice kizoheza ngo gikurikire, azobanza gutanga umusaruro w'igikorwa wayo twamuhaye ubwa mbere, ayo tuzosubira kumuha mu nyuma azotangwa twabonye aya mbere ico yakoze, ndetse hariko n'ibiyaranga yose nka bimwe bita amafagitire canke amakontra canke n'ibindi vyerekana yuko ico gikorwa cakozwe. Naho rero bizoheza bifashe mu gutunganya amahera y'igihugu no kuronka umusaruro mwiza ku bene gihugu baba bayatanze. Itunganywa ry'amafaranga nta ntambamye nkuru tubona. Intambamye ishobora kuba nuko bamwe bajejwe ibisata bashobora kutavyitwararika cane, nayo umwe wese yitwararitse mu gisata ajejwe ibikorwa bamuhaye kandi n'amategeko abigenga, mu bisanzwe nta ngorane nimwe ishobora kuba. Aho rero naho utazoba ariko aravyitwararika nkuko tuba tujeje kugenda turakurikirana ku mwanya ku kwezi uko ayo mahera aheza agakoreshwa, tuzoheza tuze turamukebanura bibaye ngombwa dufate n'ingingo zishobora gutuma abantu baja ku murongo bagakora neza. Ibi bizofasha cane kuko nivyo turiko turatanga inyigisho ku bantu bajeje kuzoza bararaba bafasha ibindi bisata gutunganya amahera neza, bamwe twita les comptables publics mu gifaransa. Bariko bararonka inyigisho harya mu kigo ENA, bazozimara mu kwezi kose bace baje no gukorera mu bisata bitandukanye babandanya izo nyigisho mu buryo bwo gukora ibikorwa. Bazoca rero baza barafasha ubwo bushikiranganje bisata byose gutunganya amahera bisunze amategeko asanzwe yaracizeho n'igihugu, kuko kenshi usanga bamwe batayatahura kubera atari bo barayakoze kandi bataguma bayakoresha umwanya wose, ugasanga byagoranye. Cyo gituma rero twabonye yuko nkuko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko tuzobarungikira abakozi 2 canke 3 bazoheza barabafasha muri ivyo bikorwa byose kugira bishobore kugenda neza. Abatanga kori ubwa mbere nuko bategereza kumenya yuko ajya amakori batanga sayi wabo aba yatanzwe n'abene gihugu, abayatanzwe n'abene gihugu bo bagafasha kuyatororokanya bakayashira hamwe hanyuma bakaca bayazana mu kigobe. Iyo rero abene gihugu batanze amakori hanyuma uyo mugwiza tunga yariko arayatororokanya ntayashikane mu kigobe, murumva yuko ababaye umusuma yivye abene gihugu, bigatuma ibikorwa byategereza gukorwa muri ayo mahera mwene gihugu yatanze bidakogwa. Na rero tuca dusaba abene gihugu bose batubere ijisho cyane cyane kuri bijya by'amafagitire. Twaratanze intumbero kandi twaravuze no muri iri nteguro y'ibwirizwa ariko rirakora yuko umuntu azatuzoba yasavye ifagitire ku byo yaguze tuzoca tubifata tukabibika akabitora arishe ibice 20% vyayo vy'ivyo yari yaguze. Mwavuze abajejwe ibigega bimwe usanga batakurikiza amategeko nkuko ari nko mu mwaka uheze, umwaka w'ubutunzi uheze, hoba hari amafaranga yoba atakoreshejwe n'abakozi bamwe mbega nimba yo barasigaye yo barangaye. Hanyuma nihe manuro nyene mwoha abo banyabigega aho mwavuze usanga batagira ico bita nubwo ari budgetaire ku mwaka ukurikira mu gihe hariho imigambi batari bwamare? Murakoze. Nivyo birashika ugasanga mu bisata bitandukanye hari amahera yasigaye. Amahera yo nayasigara novuga byavanye n'ibintu nka 2 canke 3, cyane nuko igikorwa kiba kitakozwe ku gihe, bigatuma amahera yari yarategekanijwe yashoboye gukora ku gihe agaca asigara kandi twaramaze kuyarungika mu bisata bitandukanye. Hariho n'igihe usanga abategeza gukora ivyo bikorwa usanga batabikoze ku gihe bakaronka novuga ubutumwa babaha kugira bashobore gukora ivyo bikorwa bakaca biteza utunyoni, amahera yakaca asigara. Iyo rero asigaye
ikiba gisigaye nuko murazi yuko imyaka itinjiranamo bica bisaba yuko tuyatora akaza kugira tubone yuko atangurana n'umwaka ukurikira. Iyo nayo tutayatoye tuca tuzoheza tukayaharuriramwo muyo twobahaye. Murumva rero yuko ikibazo aho kiba kiri ni ibikorwa batakozwe hakiri kare bivuye kuko batakurikiranye neza ivyo bikorwa canke bivuye yuko abo bahaye amasoko babaye batabikoze neza. Muribuka nko ku by'amazone hariho ababitaye hagati, hariho n'abahunze kandi isoko bari bahaye hakiri kare batabikoze. Urumva rero iyo ngendo y'abaronka amasoko hanyuma ntibashobore gukora ibikorwa bategerezwa gukora kandi amahera bari ngaho tuba turindiye yuko babiheza kugira tuce tubaha ayo mahera bakabidindiza, bica bituma rero mwene gihugu adashobora kuronka novuga ico yategereza kuronka bivanye kuri abo bantu. Bikahura nyine buto adati murafise dereyate uko muruka mu bigenza none sinzi murafise dereyate kundu Dr. Zelesta yasigaye bibura top iwawe muri pase bitomba nako nyine AFA bigwana nako neza rwose wawe nta nakiguro gisigara nta na senge fura basasigara erega rapori natangwa namwe n'amafoto ashobora kuboneka mwabone yerema yakoze kuri yakiti biba byafatanye neza na neza Faut de réalité cool. Mafite de réalité cool. Urumva rero igihugu mu bisanzwe ubuye kuraba neza hatarimo kiretse yuko abara amahera ya deposit kuri exercice budgetaire ataba comptabilise acha bajere tubivuge neza en compère de famille na restitution concernée. Oui, on compère de famille, arico gituma pour respecter les règles comptables amahera yose mu bisanzwe abasigaye ku makonti ifu yuko acagaruka muri budget akitwa comme des recettes pour la nouvelle année budgétaire. Niyo makari twaje tubandika barabahaye la liste twaragize identification y'ayo mahera yose yuko yose agaruka kuri ibibazo muri troisième trimestre ngira ngo mwari dusigure bihagije donc même yacitse tezaniere ayacika tezaniere niko tuyafata ikibazo kizobora kitunanira kugera mugabo turi dans les règles comptables. Je n'ai pas ikibazo par rapport à la passation des marchés. Kuko murabona ibikorwa biri répartis selon les programmes. Kari hariho système muri ministère yuko par exemple toutes les fournitures, le marché en rapport avec les fournitures ibimwe pour tout le ministère gasanga ama programme nama programme ya mise byose pour centralisation. Je ne chaka c'est pour une clarification. Le système isobandanya cyane chaque programme yokora plan de passation des marchés yayo kandi gakora un processus kigahera kuko nitwasubira gusantraliza amasoko muri ministère tuzoza twirotuva nk'amafourniture makuru n'impapuro tuzironse à la fin de l'année kubera isoko yabaye mega nashaka menye ko bitunganijwe umwaka ngira tuzoye yuko chaque programme budgétaire yo kwexecute amasoko yayo agahera hatabaye condensation y'amasoko muri ministère yose. En fait, ce twagombye kuvuga ni muri PTB na SGF na ligne budgétaire. Muri PTB biri ventile en terme ya direction
y'amadepartement donc amalinye yo muri PTPA mugabo muri ligne budgetaire ugasanga iri kuri ligne ko murabona muri CDF cyangwa groupe sincere ari musanzwe ufite amataje y'amataje activité nyinshi donc urumva ko bariko bavuga bati none ko muri programme budgetaire ibifite responsable budgetaire ico ampere twagomba kumenya est-ce que kandi ari teni au résultat ziyo est-ce que nimwumva ko agiye kugura ibikoresho par exemple n'ubundi wo muri programme budgetaire bishobora kuaffecta sa performance kandi rero atari we bivuyeko kuko non kuvuga ko le responsable du programme budgétaire devrait être responsable nk'uko aba yasinye contrat de performance kuvuga akaba azi yuko ashobora gukonduiza les tâches de A à Z akabibazwa ari uko atawundi muntu yinfluence kumbure sa sous performance hama munkondeye ngira ngo ko dosikana kagena bomba narifite utubazo mwakigarutse cy'amaconstruction sinza kubigaruka ku mugabo burya naho mwavuze na twebwe turagira ibibazo mu ministère sectoriel kuko murazi uko la gestion des contrats ikintu coroshe mwashobora gutanga un contrat sohera mu kwa gatanu cyo mu kwa gatandatu nivyo biba vyanditse mwayitanga mu kwa kabiri mugabo avec la défaillance de nos fournisseurs de nos prestataires ugasanga irashitse mu kwa gatandatu ya contrat itaheze kaja mu demande de prolongation de délai burya nivyo bikira kugira ngo musange ko muri soko yagiye muri exercice budgetaire kandi ugasanga ntitwaye mu mwaka kubera wewe amadere contractuel bawa ufita wabona yuko isoko izoherana n'iyo exercice avec des contraintes ugasanga bibaye obligé kuja au-delà de l'exercice ni kufashanya rero kuko natwe kujya mu ministère sectoriel natwe tuba tubyifuza kuba tuba dukeneye ko ivyo bintu uko twabikoranije ko ku exercice ariko byogenda hama kandi kabazo ka kabiri hariho mu ma perspective yo kugwiza amarosete nabonyemo ikintu cyo kugira cyo restructurer le mode de calcul y'amaredevance administrative n'amaredevance informatique twege mu iyi turamakira kudukora ko muzorabe mukidufashe ngira ngo murabona twege muri ministère de la santé turaronka ama intra y'amadome ubu rero ivyo ejo bamwe batubwira nuko nk'amagakse ariko arinjira muri obere bariko bababwira bati kandi abaramado mutegerezwa kuyarihira 25% du monde or abapartenaire baba baduhaye gapi ayo mahera ntibaba bayashizeko rero kiriko kiradutera ikibazo ngira ngo nitwabandikira kugira kuri ni derogation spéciale muzovuge ngo twagombye ku naya n'amatejeje kugira n'abamusigo tanga kuzanike kuko turabona ko biriko biradutera ikibazo izo bambere interpreta la loi no kuraba neza reka ivyo tuzobira aba specifique ma mugabo rero ibintu biri finance par partenaire au développement yexone zo ntangaza ukuntu bo baka kwamahera ariko petete no kuraba zari cyane niba atari uwo muri obere ega turaba arihenda nawe cyane akaba umuntu ntamenya byose agenda nambere na bwenge mugabo igikuru nuko baba baguhaye baba baravye interpretation ya article bayigize neza pendant mwakoze hama ikindi nagomba ngaruke ko ni muri amadefi yavuze au niveau de la comptabilité au niveau du ministère sectoriel surtout twebwe muri secteur ya santé turakunda kugira ikibazo murabona iyo turungitse roquette au niveau du ministère des finances haba hariko ama-annexe avuga neza adetaye amahera amabanki azojamwo les bénéficiaires kandi kenshi iyo muri BRD bagize paiement kenshi murabona ko muri twebwe le ministère sectoriel dushobora kwinjira ngo tubone l'état d'avancement yanuze ya notable donc tubone tuti irageze au niveau de la BRD rero kenshi bigashikayo au niveau de la BRD tukazosanga byarasubiye inyuma kumbure ngo ntitwajanye ama-annexe mu mabanki o twe twari twabwise le dossier iriko tous les annexes rero twosaba ko mwodusabira muri BRD musanze turungitse les annexes
bagashobora kubika amahera bakarungikana n'amanex kuko twama twirotuva abantu baje kutubwira bati burya amahera je ntiyashitse natwe twuzi ko yari yaragiye tugende muri mbere tugasanga ngo amahera yarasubiye inyuma ngo yarasubiye muri trésor public ngo kubera ngo basanze ata amanex ari n'utwo tubazo nari mfite amarakoze. Preoccupation n'ibibazo ngira ngo de gestion bikaba directeur wa budget yavyumvise ko se no ukuntu wotanga facture muri BRB itagira ama annex none biriko les annexes boreka kubari hakoze kandi haba ari colonne la liste nominative des personnes et des comptes bigaruka bigenze gute tange ko ni byo byo twa transfert ko biba bikwiye on go dra di so dra comptabilité mane tujuru ni bya bindi tuvuga ko biba bibuze ama pièces akwiye ko BRB badafise nabo nyene bataronse bayifise iyo liste n'urugo bakaba bayatanga kireza ari nka konte yanditse nabi bayirotuve ibintu nk'ibyo ejo birashika ariko dola mbere bavuga bati ni twege turosa amahera nimba ari amahopito turiha par exemple 2 milliards yo kuriha amahopito twe turungikare 2 milliards donc muri banki uko turungikayo 100 millions turungikayo 100 millions hama ibijyanye n'amanexe ibyo muri imwe ona twagiye tutabimenya n'isi twavuga kandi tuba twabiyongeze rero ma dispatchi muri banki rero n'ikibazo nabo muri BRB batabikora neza ibyo nibaza n'ibintu ITK kampaka bishitse tukajya mutubwira turatubana na BRB urumva nibaza ko umukozi aba atabikoze neza sino muri ubu gihe David atazi koma iba dispatche mukabona ibaza n'akayerere gashobora kuba karabaye d'une manière isolée uko tubigirije babiri generalize turavye amahera arungikwa ku makonti y'abantu menshi kwa ico kibazo je ndacumviso okay kandi ijambo abandi mugabo nibaza ko ikibazo cyo kwiga kapara nge turabe deje hanyuma Nitwa Steve Nyonga, directeur général des finances du ministère de l'éducation. ngira ngo kumereje kuri iki bwezanje kuvuga ni kandi generalize mu ministere yose kuko byarigeze kuba bikorwa amaliste agatangwa muri BRB mbwa mu nyuma bacatubwira ati niwe muzohora mwitwaga amaliste mu mabanki rero atwe tugira ama transfer menshi mu mashure ni igikorwa kitoroshe na cyane ko amafaranga kenshi aragaruka kubera tutamenya ni ryari BRB yagize compensation kugira amafaranga aje mu mabanki rero kwanza kugira tende bikaje muri BRB ni ukuvuga ko ari BRB yateza gushaka y'ubikiro liste mu mabanki rero siko bimeze siko bimeze kuko BRB ntacyo yumvako nk'uko ubutangiwe kuvuga yamaze gushikiriza ni uko abentogije la domande do paiement bategerezwa gukurikirana ko byagiye muri BRB bakabona ko bakamenya ko BRB yarungitse mu mabanki nabo baca bajana amalistingi kuko bayajanye kuva aho tungikiye tende muri BRB mu mabanki ushobora gutakana mubona uko ubibona ni ukuvuga ko ujana listingi ugiye umenye ko BRB nayo yagize virema kugira nabo bace bagira virema kuri abo bakozi ayo marategeko kugendako rero nibaza ko ari ubwo gufashanya babizane ngo babiduhe cyangwa ngo tubike muri BRB ngo tubahejeje ni ukuvuga uwe todwishe domande aguma hafi kugira ajyane izo listingi sino bica bituma bigaruka murakoze nta ngorane dufise zo kukarifre abari kubitira barazironka nta ngorane mugabo ikijanye n'amasoko turakenera des épreuves matériel na restauration byose biba mu kwa gatandatu biba avant yuko twikira muri la télécharge ni ikibazo kimaze twagumye tukivugana nabo mushaka bigiye cya leta bakarondera uburyo batora umuti ikibazo kigeze ariko biratugora cyane kuko turiha les factures za impression kuko turiha les factures za restauration
kuri kontra iba yasinywe mu mwaka waheze. Rero ni ikibazo kumurega ngo cyo kwigwa tukaba ukuntu biba formé ukuntu examen d'etat les marchés ziba zabaye signé mu mwaka waheze zishobora kuba paye mu mwaka ukurikira. Yego cyane yari preoccupation. Ikindi naco ni kijanye nico mwadushikirije kijanye n'ibi bya planification pour les partenaires au développement. Ni ikintu cyiza cyane turiko turavansa kumbure hariho quelquefois hari igihe haba des réticences ugasanga les rapports bijanye na PTBA z'abapartenaires si bose mugabo hari igihe batabitanga notamment les ONG biba bikenewe yuko kumbure iki kintu yuko hoba ni planification sectorielle hamwe haba inivi global y'ibikorerwa muri ministeri kugira ngo abapartenaire ntakore ikintu hariya budget de leta finance ikindi kintu ahandi ugasanga habaye amafinansoma kumbure bafinanse ikintu kimwe eka muri reporting bigaca bigenda gutyo. Ikindi nagomba kugaruka ko natubwiye yuko ibijyanye na budget programme c'est un processus imara umwanya utari muto twahereye kuri PTBA igihe twabitangura ntibyatworohera kumbure turiko turavyiga twabikora turiko turavyiga. Rero turiko turaba ukuntu PTBA yubatse uno munsi hariho sinzi ahandi uko bimeze mu yandi maministeri ariko hari igihe dusanga hariho uko barakora amaprograme budgetaire hari ibintu vyosubirwamo kumbure tuba vyakozwe turiko turihuta muri 2022-2023 ugasanga hariho des incohérences programme budgetaire inactivité muri programme itategerezwa kujamwo. Rero kugira ngo kumbure bikunze vyoza hakaba mise à jour actualisation ku mwaka kugira ngo turabe yuko inactivité iri muri programme budgetaire yayo ntiduhora dusanga harimo des incohérences kuko biraboneka bimwe bimwe muri ministeri wacu yuko hari ibintu byo gukosorwa mu maprograme budgetaire kuko ntagiye arakorwa au début. Mu bisanzwe ivyo nagomba gushikiriza vyari ikindi naco n'icyo mwavuze vy'amariyere twe turafise ikibazo tutandukanye vy'amalaboratoire imiduga yo mu mashuri ya internat hariho des fournisseurs bene bari basinye amasoko y'ubwa mbere batarishura cyane baranatugora kugira ngo babandanye bakora isoko zikurikira zo mwakoze gukurikira murakoze. Mushikiranganje kumakano kanya devait vraiment être direct bwa mbere shimira la présentation qui a été faite ngiye ko cyasaba yuko dable la pertinence du contenu yoba partager kugira ngo ahubwo ESP acha ipartage ubunyene mu muri groupe ya ESP bacha kuko tufise gukorera ku ntuzenya ku mwanya n'amabutiki kitaraka kuva ESP twishire muri groupe ya ESP abayikeneye bose bacha bamanza komsa ico tugende gihenze. Merci excellence. Cyakabiri nubise bamwe n'abandi bariko bagaruka ku ma particularité à chaque institution kumbure bakoze c'amafaranga atakoze l'année passée kumbure ibibazo bimwe bimwe kwiga kaparika twivuge ngaha justement inama ntiyohera mugabo ngaruke gatoyi mugabo sample otayinsiste kuri kicama birozono noza ko zone ka cadre spécifique pour échanger au regard de sa délicatesse de sa particularité au regard ico turindiriye kuko yari sanse kuba yaheze mugabo pour plusieurs raisons zaheze ata kora n'abandi entrepreneur muzi ubu dufise ukuntu bameze ni ikibazo cabereye nibaza yuko tuzorondera cadre tuzoduha akanya atanza cadre particulier kugira tucige uko gare ya pertinence yacu kuko zitegerezwa kuba zaheze mu mwanya mwiza orugano ko zariko zirakorwa muri iyi minsi habaye rekero cyo kuzoriho amafacture comme des alliés zoriho plus tard peut-être hoba un problème sérieux orugare yacu tuzikendereye mugabo sino kwinjira en détail no haro kandi peut-être d'en parler kugira ngo turabe ico ko ari media. Ikindi nagomba gushikiriza ko akore byavuzwe murabona yuko tutera dutera imbere aho kara budget programme haza bishasha bye natandishakana kugira ngo tutere twayikorwa nkuko mwabivuze. Nibaza yuko ni ko rapportage aussi hacakenera une certaine évolution niyo abakane bayahora ikora atakishasha kirinjiramo uno mwaka akaba kinjiye mu gishasha. Nibaza yuko pour question d'uniformité au niveau du rapportage hoba kaneba unique complet yoba dabute mugabo hamwe hariho template mwatanze tukaza tukayikorera akagutyo abajejwe kugira rapportage produire le rapport byo cyaborohera.
kandi namwe bice bigoroka au niveau de l'exploitation de ce rapport. Contribution il n'a pas kugira ni par rapport à la facturation électronique que vous avez évoquée, qui par ailleurs viendrait résoudre certaines contraintes harama faraka tweshapa kandi yatoje umwene ngiruko mararezuma ko mukave évoqué. J'ai comme l'impression yuko hoba ni certaine généralisation obligatoire de l'usage des outils de facturation électronique. Nibaza yuko iriya moyen bon, birashobora kutakunda dans un premier temps mugabo hariho les grands contribuables mushobora kuba mubona qui échappent au paiement de l'impôt bitwaje ko bakoresha les factures standard. Mwavuze yuko hagomba kuzobaho 18 000 prévus pour cette année budgétaire. Par ailleurs, mwavuze yuko nizo mwakomanziriya certaines ziracari ngaho. Eh bien, il faut qu'il y ait une certaine contrainte au niveau des contribuables. Mukafata des mesures qui tasquent obligatoirement bazitora bakazikoresha. Gutyo on aura gagné kuri abo bakora par de leur manière gutyo bakeshapa malheureusement kuri PRM. Ikindi nagomba kuvuga kumbure ntagishika. Bon, je d'abord yuko ma disposition que vous avez prise pour approcher les structures du personnel d'encadrement, je dirais. Aba comptables publics, ils vont être affectés dans les différentes institutions, que ce soit dans les ministères ou dans les institutions constitutionnelles. Ils ont fait chaque approprié et que chaque programme, pourquoi il y a les 2 années budgétaires, tout à l'heure, il faut akugera. Mubi ni mushasho tera amabavu kandi kumbure hariho usanga reno l'autre batagomba kuja muri dynamique shasha mugabe que son rapprochement du staff du ministère kugira bappuyer les institutions nibaza ko bizotuma dutera intambwe par rapport à la façon dukora ikire twogishima cyane kandi twizere nabonye ari yuko bazoza bari muri dynamique y'impinduka kuko akari mu mpere niko kari no mu ntama ni byamuzaguma ministeri atandukanye no mu biwanyu hanye muraraye ko batarimo hanyuma twebwe twese tubona yuko tugomba gukorera igihugu twizere yuko zana la dynamique même de politique je l'espère bien. Hanyuma nagomba kurangiriza kuri problème y'urishika tutazanza mugabo ndiko no kumwabuze excellence monsieur le ministre tubaze yuko bitazoba kuko hari gihe sectoriel ba la demande y'uburyo mugabo iboneke autant mugabo mega matwije muvuga muti ayo muzosaba muzoca muronka bigenze uko yobara amahoro kuko abishika bakasaba ngana haboneke otakiriro fare foko rediz mugabo mwatonze promesse nziza excellence monsieur le ministre twizere yuko twese dushaka ku kivi kandi mwakoze no kutubwira yuko none ahubwo twatevye gusaba muganda rero kakera habanza kuba validation ya plan d'engagement trimestriel sinzi kubitaheza bidepende de cela ni birago gushikiriza excellence monsieur le ministre mwakoze aho muzosaba yose gushobora kuyaronka uyaronka se ruko natwe kariki ni ya plan d'engagement kandi ndabizi yuko ayo mwamukeneye erega usaba amahera uri kurakoresha ngama yuko uri kurakoresha ashobora kugura oya kweli ndadero ritime yo kuto consommation ashobora kugura oya kweli ashobora kugura naje swisi ngabo usaba yo kuja kubika usabye neshi urasaba gushaka urumva nivyo template do forma nimwe yo dukoresha nizokoreshwa no makomine naye kugira turonke combination ishoboka sino forma tari imwe bikunda ibi vy'amakomine tuzobivugana iki nabo bare contrat abantu bariko barakora ibikorwa na excellence ministre de la santé twara nayo abariko barakora babandanye ituhagarika ibikorwa oya ibabandanye ayo makomine ayo mande babandanye muri minisante kubandanye tuzobikira ndabizi erega numero prestataire we yari kuronka akaheza mu mwaka ntaje yiheza nakurahetse
barabibatse kubera bariko baradutenda kandi rezone teza barafunze bamwe baranyitse turabafunga murabizi igituma akandi igituma barabizi iki umva agaposita unaronse manje akaba yizeye unazoye yize kita akoze utunyanga iyo rero umusirifeye akabona ntajari ushobore ari buhombe acabire atanga amahera make yiteze utunyanga azogira ahari gukora imifuko 5 akoresha 3 ahari gukora iferabeto 5 akoresha 2 akaca yunguka gutyo mugabo yapoze yazi yuko bikoze zero les spécifications techniques ategerezwa guhomba iyo rero uci umusera neza abo mwana bishima ati twaraba olezasere ngaho urumva ko cyaba twikirana service cyaba twikirana na planification uyo rero aba yatevye nabandanye nihacane nako nk'amezi cyangwa amezi 3 bagitiye tutarahiriya nabo nyina zo yarakoze iyo rero katabiriza kare ikibanza katuriye ngaho service yabere igihugu nayikoniye nayikomenye kuba ari service hanyuma ibindi tuzobigera nawe tumuri kasitaye kuri nawe bandi ugashabareka kubikora ntibakore ntibabandanye bakora ibyo tuzobigera daru cadre nyene mugabo tuzobigera daru cadre desariye ko nta exercice pour les mécanismes des instruments zo gukora n'inyishi turashobora kumvikana tuti harya iyi activité reka tuyihoze dukore ko makeyi tuze kuramvurusa je ne sais pas ahandi ibyo byose birashika les instruments n'inyishi mugende direct sinishure byose nkabiyindi ama contribution twayataho Vice President. Twende bantu twayikabisa. Na yarari. No muri president kazabiri. Yego murakoze dutito. Mumuje gusaba. Murakoze excellence monsieur le ministre. Jewe mpagurukanywe n'amajambo menshi ariko numvise nogenda ntakengurutse iyi expose kubera harimo une gestion de plus en plus transparente iri kiraduga avec des questions que vous avez posées vous-même titorera bwenda tubivuze kuko yampa quand même iboneka kuko umuntu ariko aribaza en termes de recettes mugira iyo effort de digitalisation n'ibindi titorera kubishima c'est quand même un pas mais à poursuivre kugira ngo itebe abantu bavyumve bitegere itebizane akarusho koko n'ahandi iraboneka kandi sinora kugira naho habaye imvu nyinshi zuku muri discussion nabo muri arbitrage aho nyene naho uri kugira le souci yo kumaximiza abantu bakoreshe uburyo bujanye n'ibyo bategekanije koko biharuwe neza naho nyene naho reka gushima iyo souci hanyuma nagomba rero ahanini intererano nashaka kuvuga tuyemeranye aho bishoboka ni kibazo kuri bya bintu bavyavuze nk'ifacture ziguma zigaruka mu wundi mwaka on peut améliorer au niveau de la planification bijya byakorwa muri aho muri nka T4 4e trimestre umuntu akagerageza kubikwegura bikaza mu yandi matrimestre n'ingorane zikaba ugifise umwanya wo kuzigera haraho bishoboka kandi ndabumva ngo byo ntibishoboka ndazi neza ko byoba byoshoboka planification abantu bemere bicare bayamiriyo na institution nayo nyene umwe wese tugende twiraha aho kujana ibintu umwanya wanyu ntibishoboka hari wavuze nka exetano vyumva naho nyene n'ikintu umuntu yokwandariza ivyo rero novuga yuko aso nivo harakenewe intambwe notanga n'umuriro bitahora les lettres zisaba yuko abantu au niveau de la procédure de passation des marchés publics zaje au mois de juin contrairement y'indi myakeza byari biriko bidusaba kugira ngo ivyo bintu bisaba les procédures de passation des marchés bize mu matrimestre y'imbere uko bitanguye yavuze deje hariya wa marché public directeur wa marché public avuga izamaze kuronka urumva izizogenda mu nyuma nazo nyene zizoheza zitume ibintu bicegwa novuga yuko rero naho natwebwe twoja turagira tukikubita gashi
tukaraba n'ibintu urashobora no kubiprevoya imbere nk'ama grand projet agatuma aba neza gusumba kubera wavyimviriye hakiri kare ari projet saba iti ugapfuma uwo mwaka usabe kugira iti mugabo ikakogwa ikaboneka uwundi mwaka isaba umushike kikabico mugabo ntihabe ibintu byo gusaba umuntu utawanya ni ukuvuga ko la planification y'ushaka kuba kwesista c'est une grande question ikintu très important abantu bakwiye ko nabo nyene ko twobwira ko attention bitworoshe hanyuma nikindi cyo kugenda turameliora ni question qui a été posée yerekeye au niveau du PTB les lignes budgétaires n'amatache ubwize numvise c'était au niveau de la santé ubigize haraho ugwa muri morcellement des marchés biri kuri ligne imwe kigaca kizana ibibazo naho nyumugabo barantu gasidi ko nishura kuri ibyo bose no bimetriza ndiko mvuga d'une façon générale nuko ari une institution ay ma programme ari géré quand même par une seule institution où hoba quand même une mise en commun kugira ngo iyo risque yukugwa munuze bipase sur une ligne budgétaire kanaka kandi biracho twese rero ugashyira muri dawo ukabidekiriza bikaza muri iyo ligne budgétaire mugabo bikaba muri dawo imwe kandi birashobora kunyaruka bigakogwa ku mwanya bikevita ko duhava tugwa mu mutego wo kusanga turiko twiyagiriza ko twagize morcellement canke hakaza ibindi bintu bikuremeye nico rero nagomba hanyuma kanto kuvya amafagitire navyo twashimiye ususike bizabe aussi yugira ngo aya mafagitire amwamwe mwatanze intumbero ico no kongera ko nabonye muri ko murazutizira hari abantu bagatari hari abamurondere ini façon de suivre mubone ko ibintu bishikiyo bigenewe kuko muri ko muragira ingufu mugabo hakaguma kamema abantu nabo bagira ngo ya nuko navye hina mugirisha pour rassurer yuko ivyo muri ko murakora bishika iyo biroye hanyuma nashimye aussi intambwe mu babarire ndakivuge hagati ya autonomisation des ministères na ministère des finances muvuga muti natwe tuzokoroherwa kuja kuraba la qualité y'ibikorwa ingene biriko biragira turonke n'uwo mwana hariho ikindi kintu cavuzwe hagati ya province ministère sectoriel na province na commune kuri ajya ma activité ajejwe koko akorerwa hali hasi naho nyene peut-être sinobigira ko ikintu kirekire oba ni transparence beaucoup plus accrue hakaba n'ukondora n'izo ministère zikia la latitude zo gukondora la qualité nimba bakibiraro commune y'ubu la répartition la nouvelle répartition iha ma compétence akomeye la commune y'ubu ni ntara y'ubu ejo ntibaze biro trouver ministère kija kubaka ikiraro intara ija kubaka ikiraro habura igikondoro ikindi bakora amabara byo basepare neza ukondorora naho nyene hakaba inamelioration ico sindakirandira ko nibaza ko ivyigwa bikibandanya naho nagomba kugarukiriza kwari gushima hanini cyane bimwe guterera ivyo ibintu murakoze excellence monsieur ministre murakoze cyane gukora tuba dufise amahera akwiye kuri konti ashobora kugikora aho rero turikuye kugira ngo dushobore gusaba no complétement budgétaire rero turakora rero bahise temoma cyo twirutubari abantu bari bazanye amafaranga yose y'amaproje bari bafise alors que ayari ma secteur yari ya savye ata amafaranga arashira muca mu neza yuko rero muri contexte hariho abantu bari bazanye ibikorwa by'ugukorerwa barakorerwa ariko ataburyo baraza rero mu gihe ya plafond imaze kuba abigisiga imaze kuba nonya hari hasigaye yuko rero babandi batemerwa ko bazana amafaranga cette fois bayazana kugira ngo taux d'exécution y'ibikorwa by'iwabo byabaye ko amafaranga araza bishobore gusubizwa en faveur y'abasektoriyeri bari bazanye amafaranga sinzi ko tujya dufeza appel kuri ya ligne mwavuga bya gestion des urgences cyangwa ko ushobora kugira ko kenshi turaronka ibikorwa tugahabwa orientation ko dukoresha ariko dufise bagomba twumbere cette fois-ci notre réaction yociriye no kubisinyara kare bitarade borotasi mwe murafisa mariye ya urgence
tuvuze duti rehabilitation les nids de poule ni ligne budgétaire murafise ibintu vy'ama point critique tuvuga ngo niyo nga ishobora kuba tukaratekanduke ivyo byose n'ivyo amarijance none iyo ligne ibirahe kama irijance mesharaye ayandi nayo ari ibintu vy'amaheprevi ivyo bisha bibajere mu maheprevi ko murafise abanini y'amarijance nido poule ntuzahari ayo n'amahera mushobora gukoresha isi era mugabo kabari kadere mu bya nido poule ibintu vy'ama point critique mushobora gukoresha hariho hose ni point critique kwiti point critique nivyo bintu mukora cyane nani hano maherijance si barabara rigwa si kiraro kipomo si kinogo cyo mwibara ayo marinya rero murayafise nage hazi inyubako inyubako izo rero ni MPV muca musaba muri MPV uko inyubako c'est pas une urgence itabaye MPV muri la budgétaire irashobora kubikenewe igihugu kabona ko ari priorité bica biza tushobora muri MPV murakoze maralezi ngo bayibaye iminota ibiri umunota w'umukanya ni Topes Sinarizi ni directeur du Centre National de Technologie Alimentaire bise ikibazo gitoya kijanye na za resapi murabona hariho naho mwabivuze ko ibintu hari za facture zitashoboye kuba paye ariko zayo nizo mufise mu nzoza ubu ndiko ndabaza kuza atari wewe n'abantu izo twari twarashikanye zikagera no muri BRB ariko ntisibe paye mwavuze yuko ibyo bintu ari ikibazo ko bishobora guteresa l'image du pays la crédibilité du pays hariho rero za facture zimwe ziba zirabare fournisseur prestataire de service bo hanze duhora twikorako canke za sisiyo ziba zikorako ku mahera atari na menshi cyane ariko zitashoboye kuba paye kandi bishobora kugira impact nini naho mahera ari makeya bishobora kugira impact nini ku bikorwa twakora nabo bapartenere twifuza yuko ico kibazo cyo bénéficier d'une grande attention kubera ko peut-être abatanga autorisation de paiement baba bazi impact ishobora kugira ishobora konona wowe uze impact nakwishurira wowe uze impact niwe uca wivugira mugabo sino twebwe tura aya ma resape yose tubasaba ni muyazana aho mu kwindu turabira grandeur hamaje tubirabe iniya ishobora guherako notabangiza uvuga ati birihuta cyane mu mahera tuba dufise cyangwa turabe ko dufise capacité yo kuyamura yose turavye ligne budgétaire dufise tubonye tudashobora kuyonora yose tubanza kuriha justement ivyo vyihuta mugabo urumva l'urgence na la pertinence hari igihe twebwe tuba tutayimetriza wowe rero uyimetriza uyibwira umushikiranganje wawe cyangwa umwespe tukagushikira hanyuma tukabitraite nous sommes là aussi pour traiter les urgences et les choses les plus importantes reka duhundi murakoze kwa mugirana kamwe kajanye n'ivy'inyubako berekanye yuko hariho un seuil de 1 milliard ku ma construction mugabo nashaka kubaza est-ce que iyo 1 milliard ni kuri rya crédit de paiement canke même le crédit d'engagement ibirimo kuvuga yuko ushobora kuba ufise inactivité zo gukora crédit de paiement crédit de paiement niyo mahera tugero no mwaka ok d'accord ikindi naco peut-être ko ntatahuye neza nikijanye ni muri ntumbero nshasha yuko hajamwo aba responsable de programme muri engagement est-ce que bizoca birangirira kwa ministre de tutelle sectorielle bien niyo poste nshasha yinjiyemo sinatahuye neza ndamuntu usigurira ni poste yari hahora mbwa twashizemo kugira nawe abanza bikontrola birabe agaca amahera yo programme yiwe ubwo wawe hashije mu contrôler d'engagement ya ministre de finance akavalida we keshi yaraba l'activité kamahera ariko aho tugejeje iki n'ivyo kuzayaraba mugabo we nawe uzoca uvalida ati kirageze ko gikorwa